minsi heze mwarakabonye akavideo kerekana amashuri mu gisagara ca Bujumbura. Igihugu kirimo abamiliyarderi, igihugu kirimo abantu banywa amacupa 5 ku munsi ya champagne zigugu miliyoni. Icupa rimwe rya champagne ruina rishobora kugura intebe zo muri ijya shuri, sivyo? Kwandeka tubane icupa rya ruina nanga. Icupa rya ruina rimwe intebe zingahe z'abanyeshuri. Atumvikana intebe intebe jewe ndazigura z'umukaratusi ndazigura 45,000 imwe. Mwumva harimo intebe zingahe mu icupa rya ruina? Igihugu kirimo abantu bafite amajipe V8 5 10. Guhera jipe V8 imwe gusa ati je ngira ngurira intebe abanyeshuri. None hajya uri mu mahanga wicaranye n'abajye bazungu cyangwa bajye bagenzi bawe bakabona muri quartier bawe muri commune yawe abana bicara hasi, urasubira kuvuga? Tuvuga n'ukuri ko moja hanze mbwira wajanye abana muri vacances muri kuri plage nziza muri rezo sosio umwana gacaza arirukana ngo he papa ngo hamwe wacu ngo abanyeshuri uri kumwe n'abanyamahanga, urasubira kuvuga? Pourtant wafashe $100,000 uhitana abana mugenda muri vacances kuri plage hariya kuri Côte d'Azur. Mwumve ingaruka ibi muvuga ngo bizobazwa umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu ni ndongozi yanyu, ni le premier parmi les égaux. None sivyo? Muri henda rero ndababwiye uno munsi harageze ko duhangana n'umuntu wese atuzirika